Kw'igenekerezo rya 13 Ndamukiza uno mwaka, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano yo gufashanya biciye mu mugambi Mera nk'abandi hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu IDA, Association Internationale de Développement mu rurimi rw'igifaransa. Ibikorwa vyo kwemeza iyo nteguro y'ibwirizwa bikaba vyari bihagarikiwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Mumvo n'imvano yashikirijwe n'umushikiranganji Imeride Sabushimike ajejwe gufatana mu nda, imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, yamenyesheje ko umugambi Mera nk'abandi wa mbere wagenze neza ukazamura ubuzima bw'imiryango yari ifise amikoro make. Nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji Imeride Sabushimike, iyo ngabire igira kabiri nayo igizwe n'amafaranga y'abanyamerika angana n'imiliyoni 150, akaba azoshigikira imiryango 145. Hakazoshigikirwa imiryango ikenye kurusha iyindi, imiryango ubutunzi bwayo bwahungabanijwe n'ikiza ca coronavirus, n'imiryango y'impunzi. Amasuzumwa yose yabaye ku vyerekeye ingene umugambi Mera nk'abandi washizwe mu ngiro n'ico wamariye abenegihugu, yarerekanye ko uwo mugambi wabashikanye ku ntambwe iteye igomwe, uravye ingene imigambi myinshi yo kwiteza imbere yagwiriye, ingene binjiye mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamwe n'amakoperative yo ku mitumba, ingene badugije umwimbu mu burimyi no mu bworozi, ingene bahinduye ingendo mu vyerekeye kubungabunga amagara yabo mu kuja kwivuza, mu gufungura neza, mu kugira isuku ku mibiri yabo naho babaye, mu kurungika abana babo kw'ishure n'ibindi. Nico gituma leta yaciye isaba ibanki y'isi yose ngo isubire yifate mu mugongo kugira ngo umugambi Mera nk'abandi ubandanye kandi ukwire mu gihugu cose. Imfashanyo ingana n'imiliyoni 150 y'amadolari y'abanyamerika yaciye yemezwa n'urwego nshingwantwaro rw'ibanki y'isi yose kw'igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka w'2021, wongera ushirwako igikumu hagati ya leta y'u Burundi n'iyo banki y'isi yose kw'igenekerezo rya 24/0 umwaka w'2022. Uwo mugambi Mera nk'abandi wagutse uje gushikira imiryango 145,000 ikenye gusumba yindi mu gihugu cose kugira ngo ivyo mu bukene utagisubirayo. Iyo miryango izofashishwa amafaranga n'inyigisho mperekeza nk'uko vyahora, yongere yigishwe kandi ishigikirwe mu bikorwa vyo kugiza umwimbu n'akazi. Igice ca mbere cerekeye gushikiriza imiryango ikenye kuruta iyindi mu gihugu cose imfashanyo y'amafaranga n'inyigisho mperekeza. Hazoshigikirwa kandi imiryango ubutunzi bwayo bwahungabanijwe n'ingaruka mbi zikiza coronavirus 19 mu bisagara 6 vyatowe: Gitega, Bujumbura, Ngozi, Rumonge, Kayanza na Gatumba, kugira ngo bashobore kwivyukiranya basubire mu bikorwa vyabo vyo kwiteza imbere. Igice ca kabiri ni gishasha cerekeye gutegura no gushira mu ngiro ibikorwa vyo kugwiza umwimbu n'akazi mu gihugu hagati no mu bisagara. Inyuma y'isiguro z'umushikiranganji ajejwe gufatana mu nda, imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, abakenguzamateka baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.